dusabira ku Mana nuko dushaka yuko usohoka ibitaro uri amahoro uzoshimira abafana bawe wumve ko wakize kuko ikintu kiryoshe kubona umuririmbyi amarira y'abantu benshi bakumva ko umuntu wabo akize ikintu kiri motive mu bantu bose hamwe bamwe aho twazananye n'abandi twaserutse nka TV ya King Family aho n'abakolege n'umukolege dukorana tukavuga tumushikire ku kantu gato tuba dufise akakira uko kari kuko ibintu bisigaye bigoye kandi umuntu uyitanze kuza avuye kure bameze nabi rero akantu dufise ni gato bana b'Imana burya ikintu kinkuye ruguru kikashikana ngaha ihujumbura nuko mbona yuko ibintu biri seriye aragwaye nyene biri seriye jewe twavuganye ku telefone apere video King's Family Burundi. Agwan me people, ladies and gentlemen, munkundire ndabaramutse ndabifuriza igitondo ciza umuhingamo mwiza bivanye umwe wese naherereye. Nitwa MC Santana, Pure Boy, the Big Draco, I'm the captain of the industry. Iniki FB King's Family Burundi. Turi hano twaje gusuhuza umwe mu baririmbyi asanzwe agwariye hano kuri Africana ona wasuhundi bamwita Benturo canke Benturo Pondis sinajeje nyene twazananye na bamwe mu basanzwe bari muri entertainment yacu ya 257 turi kumwe na wetu comedian turi kumwe na Walidu Pondis numuririmbyi wetu comedian lo umukomedien turi kumwe na bamwe mu ba video vixen turi kumwe n'abasanzwe baserukira abaririmbyi abamanager turi kumwe n'aba stylist nka Nigga Boy Fashion KFB turi hano twazanywe no gusuhuza umwe mu baririmbyi basanzwe bagwariye kuri bino bitaro vya Africana ubona wose uwundi ni Benturo Pondis aho musanzwe muzi ko yaramaze igihe kitari gito kandi amaze igihe kitari gito agwariye kuri bino bitaro mugumane natwe atugiye kwinjira kugira ngo tumenye Benturo amelewe gute twarababwiye yuko ini exclusive interview aho twashoboye kuzanwa na bimwe mu makuru meza aho twashoboye no kuzana kugira ngo dushobore kumushigikira eka mbere no kumuba hafi muri bino bihe byose bitari vyiza amazemwo nigira ko kanya keza ko kuganira na bamwe mu bo twashoboye kugendana reka duha kanya akaryo wetu karibu sana amahoro y'Imana bane namwe twababonye kuri Africana nkuko twabishoboye kubivuga hajya n'irihe message ushobora kuransa ku bakozi ba KFB message yihuta kandi yihuta cyane nuko mwene wacu agwaye mwene data dusangiye umurimo w'iteka kandi wa murimo uhoraho agwariye hano byasaba yuko rero umuntu utarashika kumuraba natwebwe ahantu tugishika tugume turabe ko no vyifashe no ko no bimeze nibaza ko amakuru yandi muraza kuyaronka neza twamaze kubona ukuntu ameze twazanye umutima w'urukundo ari abantu barabanka kugira kumushika ngo nuko ataburyo bafise oya n'umutima burya urakenewe agikuru n'umutima baririmbyi amikari muri mu biki gushika n'isasi ndumva amakuru yo muri amikari ngo baje kumuraba umuntu nk'uyu ashobora umwanya ungana gutya ugasanga ntabantu bariko baraza kumusuhuza aha rero twe twiyumviriye tuja hamwe turavuga ati nimuze tugende kuraba mwene wacu kugira ngo twebwe turabantu umutima mbwa ntivuze ngo abandi bataraza ngo nuko batagira umutima ahubwo barashabitegura ndibaza neza ko bitegura ejo bazomushikeko bana b'Imana burya ikintu kinkuye ruguru kikashikana ngaha ihujumbura nuko mbona yuko ibintu biri seriye aragwaye nyene biri seriye jewe twavuganye ku telefone apere video ntagihaguruka rero ngomba ngende kuraba ko bimeze nibaza ko ibiringiye turaza kwivuganira indani ni nakaryo keza ko kwakira umwe mu baririmbyi novuga ati niwe yaserukiye niwe muririmbyi uko turi hano bamwita Walidu Pondis umuririmbyi w'amahiti agiye atandukanye ariko ni Walidu tutazi imino misi vyarimwo Walidu bite so hari indirimbo shasha iri kuri YouTube urayibona yitwa Romantic so hama nihe message ushikiriza abari ko baradukurikirana kubijanye nuko tubabonye hano muje kusuhuza umwe mu baririmbyi Benturo so icambere kwanza nubanza nkasaba abantu numvise Benturo aragwaye kandi cyane icyo nosaba abaririmbyi bagenzi bacu muze dufatane mu nda tuze tumushige ko Benturo mu murabe Amicale des musiciens, coopérative des musiciens, association yigenga muze mumushike ko vraiment aragwaye cyane twebwe twagize aka organisation
ukutungana ngaha urabona ko ndi je nyene na wundi turi kumwe abandi bafatiriwe peut-être bashobora kuza nejo icyo nobasaba gusa abarundi muze dushigikire muvandimwe wacu vraiment aragwaye cyane reka tugende tumurabe turabe kuramerewe hama ibindi turabibashikiriza indani ego hama twashoboye kubona n'aba video vixen ni sawa umeze neza ndashima aho yumva gute aho ushoboye gufata kano kanya mu video vixen benshi basanzwe bari mu gihugu cyacu Burundi kavuga ati nakaryo keza ko gushika ko umuririmbyi Benturo umunsi natwiteka no kuza kuraba umuririmbyi wacu nashimye kumugera ko mu guserukira benshi batashitse ego ndibaza ibindi navyo ndaza kubabwira navayo nabonye kumwe namerewe ndetse ndabashikiriza nabonye ntabwo uri wenyine twabonye na Malaika umwe mu video vixen beza babikora neza ni sawa Malaika ni sawa umeze neza ndashima Imana nakaryo keza twabonye kuri Africana aho muje gusuhuza Benturo mwiyumva gute ni kiye kintu cyabatumye kugira ngo mushobore kuza gusuhuza Benturo mu ba video vixen benshi so je ukuntu ndabibona meze neza ndashima Imana hama icyatumye zo kumuraba Benturo no mugenzi wanje cyane turamaze gukorana indirimbo novuga ko cyatumye ko naje kumuraba kandi ndamukunda ati ndamukunda uramukunda ego uramukunda ijambo ry'Imana we turivuga dukunda aho wawe so ayandi ibindi ndaje kwabwira ni twavayo merci beaucoup twashoboye kubona umwe mu bastiliste Niga Boy Fashion bite brother fresh sana umeze neza ndashima aniteka ridasanzwe aho washoboye guserukira abastiliste benshi bagiye batandukanye muri kino gihugu cyacu Burundi aho washoboye gushika ko Benturo nike kintu cyashoboye kugupusha kugira ngo ushobore gushika kuri Benturo kuja hamwe n'abandi kugira ngo ushobore gushika ko Benturo nuko jewe iyo merewe neza suko naka ngo bamerewe neza mugabo iyo naka amerewe nabi nkaba numva yuko amerewe nabi ntibindyohera cyane rero niteka kuba niyumviriye kuza hamwe n'abandi nkashika kuza kuraba Benturo nubwo ntarashikayo umenye ati ibintu bimeze uko turarindiriye kugira dushikeyo turabe uko ibintu bimeze hama ibindi navyo turabibabwira inyuma nyiriza nawe turi ngaha namwe murafise abagenzi twogera kudodorako tutiriwe turi maramaza urumva ngo naka ngo byatoranye oya ariko naho umuntu aba afise uburyo gushika ko umuntu ni sawa turafise abagenzi benshi tuzinanye umwandike tuwe kwe kutashika kwa naka bimeze gute je ico no ngira cyo Benturo je mbamo neza ko jewe ndumvuze Imana bwe mumva neno biya je ndiyumvamo neza katagiye sigaje ngatarakira amina ndashimvamo cyane ama Imana mushishikaye mu mahanga neza ko nyine ndaza kuronka kayenge dutaje dusenge nane nshobora gukunda cyiza twariko turavuga ati kwera kamera nziza wipuripite twariko turavuga ati familia ni ryambere tubonye Benturo agwara aho ashoboye gukoranira abantu bari muri entertainment basangiye entertainment bane batanu kuza kumuramutsa kandi ntibazanywe n'ico gusa ahubwo bazanywe no kwiga kugira ngo ico kuba kugira ngo Benturo ashobore gushikako ashobore kuronka uburyo bumufasha muri bino bihe bitoroshe nkuko twabonye Wet Company twabonye Pondis twabonye Walidu Pondis twabonye aba video vixen Malaika twabonye aba styliste Niga Boy Fashion twabonye aba journaliste MC Santana Bernice twabonye na bamwe mu basanzwe baserukira abaririmbyi kanaka aba manager b'abaririmbyi eka si bo bonyene n'abandi turi kumwe hano icyatuzanye si kindi icyatuzanye mukuru kugira ngo dushobore kwiga ukuntu twashobora icyo dukoze ingufu zacu ziri hamwe kugira dushobore gukora ikintu cyofasha mwene wacu pasha ariwe Benturo ni kuvuga icyo nako ndavuga icyo twavuganye hamwe si kindi tugiye kuraba ingene twokora igiteramo concert kugira ngo umuririmbyi kanaka si twe twenyine abaririmbyi bose bazovyifuza kugira ngo bazoshobore gukoranira hamwe hama turonke uburyo kugira ngo dushobore ubwo buryo bushobore gufasha mwene wacu Benturo nakaryo keza ko guha umwanya mu bo twagendanye nkawe company kugira ngo ashobore kugira icyo ashikirije tuza kumushikira kandi na Walidu Pondis eka n'umwe wese ko bari hano azagira icyo avuze kugira ngo twumve ubumwe ko twoshobora kujana kugira ngo dushobore
gushika ku mwene wacu we tumakanya ka murakoze cyane cyambere nagomba shimire kwanza Imana mu ijuru kuko we yemeye ko dushika ngaha ikaduha n'umuvandimwe tukabona basi niburi buri rikamutenda hariya n'icara ibyo gushimira Imana. Iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko Benturo tukiri kumwe ibihe byinshi cyane. Aha n'agahengwe rero kuko Imana igatanze aba Benturo mu mwanya wacu ko bisanzwe nta mvura idahita, ntucike intege, bino bibazo biko birakubako si ibya mbere kandi si n'ibya nyuma. Umugabo agwana urugamba uko ashoboye kose. Je nanje ku bwanje na bagenzi bacu tuje bakumva hamwe tworonka Imana dushoboza neza tugategura igiteramo no kugitangamo ingufu ku buryo tuvuga ati ikibuze ni iki kwa muganga. Je ndazi ko mwanya haramaze kwezi kubura mu minsi mikeya. Rero no kuvuga iyi facture yose nibaza yuko azoyikonye kandi urananga bari no mu bitaro bivuye very mu kigo. Rero bene wacu dusangiye muri nuko nagenda basabe tubwirane dukwiye groupe y'abanyemana turabo umunsi umwe tworganize igiteramo stand up Benturo turabe ko twamushyigikira mu bijyanye n'uburyo ubundi ko muravyo nyene n'ibihagije amajico nizeye coco nta ndwi izohera Benturo akiri mu bitaro kuko data wacu mu ijuru ari hafi yiwe iteka. wali dupondisi so jewe ikintu novuga kwanza cyane kuko dushima Imana kwanza kubona tumusanze ari muzima ko si ibintu jewe ko nari niteze siko namusanze siko ariko nasanze ari mitende kidogo. So ikintu je ngira nsabe abarundi bose aho bari ababosi abamanager abaorganisateur banabi bamushikiye ko Benturo baragwaye cyane kandi rero nibaze ngo ni bya bintu bose bigende wapi umva ni ibintu bya danger. Rero icyo nusaba Turo urazi hakenewe amafaranga. Rero amafaranga tuyakeneye yo kumufasha Turo ari mu bitaro kugira soke y'amafagitire. Urabona ni amaze ukwezi mu bitaro deja amafagitire kibandende. So ikintu nusaba tworaba twagira organisation nkuko yabivuze hama twarondera uburyo tukabushira hamwe tukabuzana ndazina zo buri cyo afasha urushinge kumuverifya wese n'amafaranga bivanye n'ahantu bari. Jewe ku bwanje ngiye guhimiriza abarinzi bagenzi bacu uzovyumva ko ni namuririmbyi tuzofata ku ngufu kuko n'umutima ufasha n'umutima. Jewe sino kuba je naje ngakorera umutima uri kumva. Rero ndazi hari benshi bafise umutima wo gufasha ariko babuze ukuntu opportunity yo kwashika ni baze baronderewe cyangwa ikintu cyangwa MC hama ndazi ibintu bigenda fresh. Turo turi kumwe nawe turagukunda kandi turagusengera sana nizeye ko ibintu bizogenda fresh. Icyo tubisabira ku Mana nuko dushaka yuko dusohoka ibitaro uramahoro uzoshimira abafana bawe wumve ko wakize kuko ni ikintu kiryoshe kubona umuririmbyi amarira y'abantu benshi bakumva ko umuntu wabo akize ni ikintu kiri motive mu bantu bose. Rero nicyo kintu tugusabira ku Mana tugire Kristo murakoze. katwizere ko na Turo wenyine ubwiwe yizeye ko ibintu bigiye kumera fresh vuba amagara agiye kumera neza cyane Turo urayizeye. Sinzi niba ari umuntu asaka jambo cyane ni gabo you got something to do kuba twashitse mu kibanza nishimye cyane kuba twaje kuraba umuvandimwe wacu byiza sana. Rero ndahimiriza abantu bose kuba natwe twashitse yuko umuntu wese bibaye ngombwa ashobora kuhashika kandi umuntu wese abona ko ari umuntu ushobora kumufasha ushobora gushika ahagwariye akamufasha. Guhimiriza rero nk'uko mwabivuze uko mushobora gutegura iyo concert hama umuntu wese agashobora kuza muri iyo concert hama hakaboneka amahera yo gufasha uyu muvandimwe wacu. Rero ndahimirije abantu bose nk'uko je nashitse abantu bose babafashe n'abadandaza
kwifuza iki ibintu bitandukanye barashobora gushika muri iki kibanza tugashigikira umuvandimwe wacu akava ngaha hantu kuko ahantu hari wese heza cyane uwari wese ashobora kurwara tukamushigikira nkuko bikenewe nubwo yoba amahera make isorosoro igwiriye yici ya akaboneka tukamufasha agasohoka ngaha nuko ayabona ari mu bwiza bw'Imana baramubwira ati turo havuka hano bivuga mushaka kuvuga kuri ico nyene bavuze co organisation apana bibe mu majambo ahubwo vyiza nejo bishobotse tugitangura kuko nganda zibisaba mwaininiya ko umuntu aja muri kine n'amera menshi ukora kine kora njye nafise umunke amazedeza mu bitaro rero semusonye usanga narize mugabo twizere ko bizogenda kandi n'ikintu naco apa y'amahera amana ashobora guha ubuzima bw'umuntu gikubusane ko amatumusengera kuko hari abantu bashobora kwitanga kuri bambone ko nagikoze igikorwa kanaka mugabo iyo ukoze ikintu n'umutima mu mutima wawe ukavuga kansengera mwene data barya ijambo ndavuga ko nitwashira hamwe mu rukundo n'Imana izokumva kuko isengesho ry'umuntu umwe bari batatu bivuye mu mutima n'Imana iraryo n'ikindi naje gusana umusaba akomeze kwizera kuko Imana ikorera mu kwizera nuko yakwizera rero bakagenda ngenderako ahamwe bamwe aho twazananye n'abandi twaserutse nka TV ya King Family aho n'abakolege n'umukolege dukorana tukavuga tumushikire ku kantu gato tuba dufise akakira uko kari kuko ibintu bisigaye bigoye kandi umuntu uyitanze kuza avuye kure bameze nabi rero akantu dufise ni gato kakiyuko Asante Yesu, asante Yesu kwa wema wako. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. mumwese asebuka turagushimiye data For your grace, for your opportunity. We are here for your glory, we are here for your goodness, we are here for your help, we are here for your grace. We show you our brother, we show you our friend. We need your grace manifest for his life. Ubuzima bwawe amagara yawe ubwiza bwawe turekane papa turakwitwa neza ubuzima bwawe amagara meza ubuzima bwawe ubwiza bwawe bugaragare muri ventura Bana wewe utanga amagara meza Bana wewe utanga ubuzima bwiza Bana wewe utanga byose yo dushira imbere ubasha dushira imbere turaciye data kandi tunagisemera data mukize data guhava data turaciye bugufi kandi twongera guca bugufi data amasengesho yacu ashikiwe data reka amarayika amanuke reka amarayika baturire data turagusabye data hose satani yateze hose hashe turabituriye mu izina ryawe ryera turabituriye mana data turashaka ubugingo bushasha turashaka Petero wacu yongera agaruke mu buzima arabateguriye satani turayitsinze mu izina ryawe ryera data turaciye bugufi rero ntituzi gusenga ariko nizi ibyo dukeneye biduhere ubuntu mu izina ryawe ryera amen ukizera kwawe kurabukikije uruhuka amahoro uvuga ati aho wawe King's Fan.